Imana yacu nidutabare bene data tugomba dusenga Imana rero tugarukize ngaha namagwara ahogwa kuvuga muri siko kuyamara ariko iri jambo ryo mu kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi ritumbereye kuvuga ngo ibibazo vyawe urimwo ibibazo ucamwo uhoraho ubwiwe atari wagutabaye ntiwitege yuko umwana w'umuntu ari we yogutabara ni koko hari ibyo umwana w'umuntu ashoboye ibyo uri kuracamwo hari ibyo umwana w'umuntu ashoboye ariko mugabo n'ibyo ashoboye nabyo ntazokwaba bishobora igihe cyose ariko rero ukwiye kwimenyereza kwizigira Imana cyane kwizera Imana cyane kurondera Imana cyane gusumba kurondera abana b'abantu ukumva yuko ukwiye kugirira icizere Imana gusumba uko wokigirira umwana w'umuntu hanyuma Imana igaheza igakoresha abantu kubera ikoresha abantu kandi Imana ikoresheje abantu barabishobora bakabikora neza kuko ari Imana iba ibakoresheje igihe kimwe nigeze kwizigira umuntu kuko nabonye yuko ikibazo mfise umwaka wari warenganye imbere yawo yari yagikontora agikorera ko kandi bigenda neza nanjye navuga nti rero ndashadiriye n'uyu mwaka siniko ndasenga maremare nayo kwisondesha nsenga kuko ndafise umuntu aza kubikora ariko mugabo ico gihe ataraki nakaja ntivyakunda nari nkiri kw'ishuri muri segonderi ico gihe nari mpejeje umwaka w'10 ngiye mu w'11 hari muri bako nari ngiye muri orientation ngiye gufata igisata Imana tunidutabara rero abana b'abantu simvuze ngo ntuzobizere ariko urugero umuntu akwiye kwizera ko umwana w'umuntu ukwiye kuba urugero rutoya kuko nigwaba runiniya uzosenyuka mu mutima uzovurika mu mutima uzosanga uhuye n'ikibazo ukwiye kwizigira Imana cyane gusumba kwizigira umwana w'umuntu kuko uhora atagutabaye ivyo umwana w'umuntu yogutabaza ntaho yobikura none rero gutabagwa kwa mbere kuva ku Mana ibibazo uri kuracamwo niko ko warushe niko kubarambiwe niko kubimaraze mu gihe kitari gito ariko ndabona kukubwira ngo uhoraho atagutabaye nta wundi mutabazi woronka yewe wabuze amahera yo kuriha kw'ishuri yewe wabuze amahera yo kuriha inzu yewe abana bagwariye ko kwashi yewe wabuze aho urima yewe wabuze ibi na biriya uhoraho wowe urushe wowe uremerewe wowe wugarijwe imbere n'inyuma uhoraho atagutabaye nta bwundi mutabazi woronka nta kundi gutabagwa na kumwe woronka kiretse Imana rero birashoboka ko muri no misi wihebuye birashoboka ko muri no misi wiganyira birashoboka ko muri no misi uri kure y'Imana ukaba hafi y'abantu gusumba kuba hafi y'Imana ariko naguhamagarira kuba hafi y'Imana kuruta kuba hafi y'abantu abantu ntubagire abasi bawe abantu si abasi bawe kuko abantu n'ibikoresho Imana igiye gukoresha mu kugutabara ariko mugabo umenye ngo umwana w'umuntu ubwiye umuntu wenyene nta ciza wokurayo kitavuye mu Mana imukoresheje ngo igutabare Imana yacu nidutabare dusenga Imana rero nta n'amajambo n'amagwara ahogwa mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza Imana nyina amahoro ibaho umugisha n'umuhigwe umuntu yumva yuko ugutabarwa kwiwe ampomyoriye kuva ku Mana Imana ariyo mutabazi wiwe abantu nabo ari ibikoresho by'Imana kuko uyo muntu naho hoba habavye gute Imana izomugirira neza kuko Imana yanezerwa n'abameze gutyo bafise ivyizigiro byabo byose bashize mu Mana gusumba kubishira mu bana b'abantu ariko n'abahombe abizigira abana b'abantu gusa kubera haragereye abana b'abantu bakarengerwa kandi bakananirwa Imana igomba yuko yihereza kwivyizigiro kandi bica bigenda neza nuko reka dusenga Imana rero mwakoze kudukurikirana mwari mutiramenye na jewe Jean Imana irambona nibwo mwese ari rya mbere mukurikiranye bino biganiro byacu twabahamagarira guconda kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde bino rubuga rushishikare rukure tubone ko tutariko novuga ngo tutariko turaganira twenyene urubuga rumaze gukura nako tuca tubona yuko tudatamba twirorera dufise bariko barakurikirana ibiganiro mufise ico mubaza mufise ico mutwunganira mu vyimviro mu migabo n'imigambi icokogwa kugira ngo bishishikare kuba byiza gusumba kuno murashobora guca muri commentaire mukabitumenyesha cane naho mukaraba mu mwidondoro wa runo rubuga
hari nimero zaba iza WhatsApp n'izindi nimero zisanzwe urashobora kuturondera ukavugana natwe, hanyuma ibyo dushoboye byose tukabifashanya mu byiyumviro, mu guhanurana n'ibindi. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ku bw'andi majambo twumvise atubwiye yuko we utadutabaye umwana w'umuntu ataho yokura ibyo adutabaza. None rero turasenze umuntu wese yari amaze iminsi yihebuye yiganyiye, umuntu yariko yishimira abana b'abantu kandi byari byanse ko bamutabara, yari yabishimiye, yari yabahereze n'ibyizigiro byiwe byose, ariko yumvise n'amajambo akavuga ngo bwawundi hagera igihe n'abami bakananirwa, hagera igihe n'abambaye bakananirwa, hagera igihe n'abamiliyardere bakananirwa, bakaruha bakabivamo, ntibabe tabara umuntu. None rero Mana mbabarira, nunyeze untunganye kuko ano majambo numvise, bakaba bavuze ngo Mana nyemera ngwiza ko imbabazi, ngomba gusubira kugira ibyizigiro muri wewe gusumba uko ndabigira mwana w'umuntu. Uyu muntu asenze gutyo, uyu muntu afise ico yihanye, uyu muntu afise ico yatuye, yiganyemwo, yihebuyemwo, yizigiye umuntu gusumba kwizigira Imana, numuguze ko imbabazi, hanyuma umusubize mu murongo mwiza wabiteze gutabarwa kuva ku Mana, kuko uwo ari umutabaza utabandi batabazi bose. Urakoze rero wirigwana n'abakunzi ba kino kiganiro bagikurikiranye, imitwaro, ibibazo n'ibindi byose bafise bibahanze bahangayikishije, ubabere inyishu, ubabere umutabazi, n'izina ryawe ryera Kristo Yesu no tubyizeye. Amen.